Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu bimise mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Reka nongere ndabaramutse ndabahe nikaze muri kana kigano cacu ca gatondo turigenekerezo rya 19 ukwezi no kwa gatandatu no mwaka turimo. Ikaze tubabwire ku mirongo y'urugamba ko yaraye ndetse no kuyazinduye ndazi yuko abatari bake mukeneye kumenya update canke actuality uko ziba zimeze ku mirongo y'urugamba canke kuri front line nkuko twama tuzindura tubabwira muri rusange. Muri kino kiganiro turaje tubabwire uburyo ku ruhande rwa M23 RDF MDP twigwana rero tabara batemera yuko Minembwe centre yafashwe, ariko hari vyemeza vyekana yuko Minembwe centre yamaze kuba ija mu maboko yande y'ingabo za leta izigwana ku ruhande rwa ndavuga FARDC, ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abandi bafatanya ibikorwa bose bafashanya mu kwirukana inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi M23 ntabwo ibikozwa ndetse na MDP twigwaneho, ariko twagiye tubabwire neza yuko amakuru yizewe Minembwe centre yamaze gufatwa. Ikintu rero mutari muzi ngiye kubaganira ko muri kino kiganiro kano gatondo nuko FDNB Force de Défense Nationale du Burundi canke ingabo z'u Burundi arizo zakoze ino operation ndetse ari nazo zakoze igitego kidasanzwe ndetse akaba ari nazo zashitse ubwa mbere muri Minembwe centre. Twaje tubabwire uburyo ingabo z'u Burundi vyagiye kumenyekana yuko aribo bakoze operation igira réussite, biba ngombwa yuko n'abasikare ba FARDC baciye mu bindi bice nabo binjira muri Minembwe centre. Iyi nkuru ndayibabikiye ngira nze ndayibabwire muri kino kiganiro muyumve. Niyo mpamvu ndagusaba nyambura kino kiganiro kugira kano kanya uze muri commentaire uvuge ati bravo FDNB, bravo FDNB, konza kubabwira ubuhinga budasanzwe ingabo z'u Burundi zakoresheje kugira ngo zishobore kwinjira muri Minembwe centre. Kuko twamaze kuba tuganira n'abari kuri front line, twamaze kuganira ku ruhande rwa FARDC, Wazalendo ndetse n'abene igihugu basanzwe baba muri bijya bice, harabo twamaze kuganira ndetse tubakuramo amakora agiye atandukanye ari no tuga tubayagire muri kino kiganiro. Kubijanye na Minembwe turababwira uburyo FDNB ariyo yafashe Minembwe. Iki twakibabikiye twaje tukibabwire muri kino kiganiro, ariko muri kino kiganiro kandi turaza kubabwira situation actuelle yo muri Minembwe centre cyane uko yafashwe ndetse no ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda ivyo bari barabivuga ko nubwo bigaragara neza yuko ibimaramare ari vyinshi babuze ico bavuga nico bahora ndetse bariko baravuga ntana daddy dudo ndimbo ya mutima akunda kuririmba ngo amajambo ngo yashize ngo ntana daddy dudo ndimbo ndazi yuko umuca muyumva bakunda kumukara ko nayo bashiriyemwo kenshi muri kino ngano. Kandi aza ndababwira neze ko inyuma y'urukino rwahujije Portugal ndetse n'igihugu ca DRC hariya muri Tazumwe za Amerika, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaratangaje amajambo akomeye cyane inyuma y'urugero rukino, aho yavuze yuko agiye kwigarurira Bukavu ndetse na Goma. Aya makuru turaje tuyagaruke ko tubabwire n'ingene Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaraye yise president w'igihugu cy'u Rwanda yuko ari umutangashano, yaraye yise Joseph Kabila Kabange yuko ari imbwa. Ubu byose ndagira babwire uburyo yashoboye kuvuga ngo ndetse abivuga yemye anerwa mu buryo buboneka kuko yagiye arademontra yerekana uburyo umwe wese yamwise umurozi ubundi nawe yamwise imbwa nkuko nebateguriye muri kino kiganiro. Injirana like, injirana subscribe ku batarabikora bien sûr, injirana commentaire muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kwinjira mu kiganiro cyacu tumeze neza. Ariko imbere yuko twinjira muri kino kiganiro cyacu tumeze neza, reka manze ndabasabe mukurikirane kano ka video gato cyane mwari mumaze kukumva, ariko mumbabarire kano ka video gato cyane mwumve uburyo tukinjira namwo hamanze ndababwire vyinshi biri kuri front line ndetse n'ivyaraye bibaye ku mirongo y'urugamba. Ndazi yuko abareshi mukeneye kumenya uko bimeze uko byagenze byose namaze kubona bipopenaniza hehe muri kino kiganiro. Kinundu irikaba inyuma iyo uvuye muri Rundu rero wikamuruzi wavuga muri centre ya Minembwe. Afande nyine ngo wenda twagaruka noneho tukibaza iyi ntambara yanyu mu Rwanda nkuko wavuze ikintu gikomeye kivuga ko mwe mudafite aho mukura izindi ngabo, nta training wing mufite cyangwa se ishuri ryigisha binjira mu gisirikare, kandi iyi ntambara hari abo itwara ubuzima, hari n'abikomeretsa no gusonza n'izindi mpamvu zose ziba mu ntambara zishobora gutuma gusirikara buri imbaraga. Ubona sinzi ko mbaye numva neza ko biracika. Ntabwo nyumvise. Subiramo numva. Nari mvuze nti
wigeze kutubwira ko mwebwe uko murwana ari nayo mpamvu mwasubiye aho mwahoze kugira ngo murinde ibyo mwita imihana y'iwanyu. Ngira ngo ariko noneho wasatiriye abantu, hari abantu barimo kuvuga. Hari abantu bari iruhande rwanjye ariko nije nabwo waga connection igihe mudashobora kumbona, simbizi kugira numva neza. Aho noneho ndakumva. Warubuze ati narimvuze ni nta training wingi mufite cyangwa se hakorerwa imyitozo ya gisirikare ku buryo mukomeza kubona abasirikare biyongeraho. Ikindi ngira ngo bigaragara ko iwanyu abantu bahasigaye batari abarwanyi, ngira ngo ni abagore n'abana n'abasaza. Kandi iyi ntambara hari abo yaka ubuzima, abasirikare banyu bapfa, hari abakomereka n'abashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zikomoka kuri iyi ntambara bakaba batabasha gukomeza kuba abasirikare. Ubona mutazarwana leta zombi nk'uko wabivuze n'abandi bafatanyabikorwa bayo, igihe kikazagera mukisanga mumaze gushira noneho bakahafata atari uko babatsinze ahubwo ari uko wenda mwashize mugenda buhoro buhoro kuko mudafite abashya biyongeramo? Icyo twavuga cyo biragoye kuko bivuga bazavuga ngo nta usangira n'udakoramo. Uko batwica niko tubica, ariko twese turapfa yuko ni intambara n'amasasu n'ugupfa. Ibyo ngibyo ni ukuri, ni ukuvuga ngo tuba tubura abantu uretse n'abapfuye n'abakomeretse, abo bose ntibe babisubiye ku rugamba. Wa mubari wacu nimba twari dufite 50 igumba imanuka, ariko se abaye ari wowe wakora iki? Option yacu nta yindi, option dufite niyo kurwana kuzogeza kuwa nyuma, yuko nta kindi dufite, nta handi dufite ndikubona n'ubwo butabazi, nta naho twobona kugira ngo tubane nazena n'abo basore bari hirya no hino. Yewe n'uwo kwitanga kumva kuko abishaka ntashobora kubona niyo nzira ashobora kunyuramo kugira ngo azaza duse. Rero nta kindi dufite, icyo dukora twebwe dukomeza turwana kuzogeza kuwa nyuma, baza kwica abaturage bacu ari uko twashize. Iyo niyo option. Kindi cya kabiri ntidufite n'inzira, ntidufite naho dushobora kuba twovuga toke noneho birananiranye mu gihe dufite ingabo ntoya, reka tuzinyuza ahantu hatoya kugira ngo tuzozitware tuziserutse ahantu byenda zoseruka ku mupaka w'u Rwanda cyangwa w'Ubugande cyangwa wa Angola cyangwa ikindi gihugu kugira ngo bazaserukeyo. Yes, ndibaza murakurikiranye ku video gato cyane ndabacishirizemo aho uno mutangaza binyoma wo mu Rwanda Mutesi Scovia yari karaganira n'abafande Rugabo canke Fideli, umwe mwari muzi nk'umu influencer agenda avuga makuru yo muri twigwane. Mwumvise ahantu deje yavugira hari ahantu hameze nko mu kino. Iyi nkuru ndayibabwiye imbere yuko ndababwira ko ngene Fedenebe ariyo yafashwe Minembwe centre ni kubaca indege Ayahodrome. Manze mukurikire ino nkuru ndazi neza ko tutagomba gupanga ibintu, tugende step by step canke kimwe kukindi. Rero uyu Rugabo yemeye ko ingabo ziwe zashiriye ku mirongo y'urugamba, aho Scovia amaze ati none uno munsi ntabo mwoba muri ko muratweninga kugira ngo bazosubirire izi ngabo zawe ziriko zirapfa. Iki kibazo yakimaje bigaragara ko Minembwe yose izofatwa ruko izi ngabo za twigwaneho MDP twigwaneho Dede Tabara na M23 bose bari hariya musozi ya Minembwe bazopfirayo. Gupfagira kwabo ndaza kubabwira muri kino kiganiro domisi kabisa mubane nani ndababwira ugupfa kwabo n'ingene ataburyo nabo mwafise bwo kwikura muri Minembwe, kiretse bo nyine bababwiyahure bakita mu nzuzi, bakita mu mawese, bakita he kugira ngo bo nyene birangirize ubuzima bwabo no kwirasa kurimo. Ibi ndaje ndababwira muri kino kiganiro. Ndetse Fande Rugabo yavuze ati nta gusangira no utabega ngo natwe turabarasa abagabo, ariko je tureka kwibagira neza yuko bariko baracucumisha kandi bariko barabacucumisha drone na Skoy arizo ziko ziracucuma inyeshamba z'u Rwanda muri iriya misozi. Iki turacemeranya, c'est normal, sivyo? Ikindi mumenya nuko Fande Rugabo yavuze yuko bazogwana kugeza bose bapfuye bashiriye ku mirongo y'urugamba. Sije ndabivuze, ni Fande Rugabo abivuze muri kino kiganiro yagiranye na Mutesi Scovia uno mutangaza binyoma wo mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi yavuze ati nta hantu namwe dufise, musubire ko ku bantu batumvirije kano Fande Rugabo yavuze neza mugasubiza inyuma mwumvirize. Ati nta hantu nahamwe dufise dusigaranye n'abasirikare bake bacu ba rokotse imirongo y'urugamba dushobora kubacisha mu kugira ngo dushobore kubahungisha, sivyo? Ati nta na hamwe dufise ho guhungishiriza, ngo nta naho tworonka duhungishiriza ingabo zacu zacitse ku rugamba, ngo kuko nta na hamwe hariho hose haramaze kugotwa
haramaze kugotwa na FARDC, haramaze kugotwa na Wazalendo n'ingabo zundi ku buryo ubucarutse wese bakubita mu mutwe kabisa, barasa mu bwenge. Ibi byavuzwe na Fande Rugabo sije nebivuze aho yavuze yuko ntidushobora guhungira mu Buganda, nta nzira zihari, kandi ntidushobora guhungira hehe mu gihugu cy'u Rwanda kuko nta nzira zihari. Tuzotekana ngo imbere yuko bica ngo abene igihugu bacu bazobanze baducucume twese dupfe, hama ibindi bizobandanya tuzobimenya ico gihe. Bazoza ngo kwica bene igihugu ariko twese batumanze. Urumva condition bariko baragwanirako nuko bazogwana bose, bakubitwe bapfe bashiringire, hama ngo baca baja mu bene igihugu. Ariko sinibaza neza yuko koalition ya FARDC iri muri gahunda yo kugwanya canke yo kwica bene igihugu. Ibisinda vyibaza. Ariko rero reka tubandanye tubabwira ukuri kw'ibintu uko biko biragenda ku mirongo y'urugamba uko vyifashe. Ibi ndazi mwavyumvise, mvuga rimwe mukumva 10. Ndazi ko dukurikana n'abantu bari très intelligent, ari no mpamvu nagomba gusubiramo cyane kugira ngo simpave mpogora atana amazi muherutse kungurira. Yes, reka rero twinjire uburyo tubabwire uburyo Minembwe centre yafashwe n'ingabo z'u Burundi FADNB inyuma y'igihe kitari gito imigwano y'ikiraba mu micungararo za Sinayi, zane za Kitavi n'ahandi henshi agiye atandukanye, za Mikenge, za Point Zero, zose hagiye harabera imigwano ikomeye cyane. Ibi mwagiye murabikurikirana. Rero amakuru tumaze kuronka Minembwe centre nubwo M23 ibihakana, twamaze kubona urwandiko rw'uvugira skora ya kabiri ya muri Sud Kivu yamaze gutangaza yuko Minembwe centre iri mu maboko ya FARDC. Minembwe centre tombe dareme y'amaboko ba Kisekedi, mu maboko ya Kisekedi kabisa, bayifashe ku iyi ni Minembwe centre. Nubabwira neza yuko ibintu vyatangaje mu bitero vyabaye byo kwigarura Minembwe centre, ni ibitero vya doke vyahahamwe inyesha z'u Rwanda, ndetse zita ku bintu babonye ntivyari bimenyerewe, kuko amakuru jewe mfise inganda y'abahidonido kandi niyo makuru y'ukuri atanhandi muza kuyakura atari kuri Kodi Empire. Mwebwe mwakoze subscribe, mwarahezagiwe n'Imana, niyo mpamvu ndabasaba kubandanya mu subscribinga kugira ngo tube benshi, ndetse dusangiye n'izi nkuru zigiye zitandukanye tuza turabashikiriza. Sivyo kubijanye n'ibitero byo kwigarura Minembwe, amakuru yavuze neza yuko ibitero vyatanguye mu rukerera nko kwigenekerezo rya 10 n'indwi rishira rya 18, aho ndibaza ko turi kumwe. Rero ngo ibi bitero ngo bikaba vyatanguye isaha 9 z'ubukerera, mu gihe bitari bimenyerewe ngo FARDC kuva yakavuka muri bijya bice ntiyari bwagabe igitero ayo masaha. Aya namakuru ava ku mirongo y'urugamba, ndetse anavugwa na Fande Rugabo nawe ne yatunguwe kabisa, yatangara avuga ati ibi bintu nibiki biriko biraba. Fande Rugabo hari nta muntu ahazi, ashobora kuba yaranyegeye canke ari mu ndake nka wawo nina babwira muri live ujya muyobozi wo muri M23 ajya muri Minembwe centre bamaze kwinjira, basanze yacu kwindake mumva abariyo yinyegeza mu ntawuzi nawe Urugabo nawe yuko yoba yajya mumva aracukura indake yiwe akaba ariyo yigaramiye, nta wamenya. Ariko yari hose azomenyekana, akaba ari mu matwari yafashwe na FARDC ingabo zone na Wazalendo, ategezwa gushigwa habona ashingezwe. Sivyo ati rero FARDC yagavye igitero guhera mu masaha 9 z'ijoro. Byatangaje abene gihugu, bitangaza nabo batwigwa, ari nayo mpamvu twigwaneho yari y'umuriro meshezami umwe itare bwigere ijya kuva yakaba twigwaneho MLDP. Amakuru tumaze kumenya nuko baturutse muri axe zigera kuri zitatu. Ndaje ndababwire ukungene zino axe baziturutse ko mu buryo buri très professionnel, mu buryo bwa kinyamwuga. Axe ya mbere baciye kuri axe ya Mikenke. Iyi axe ya Mikenke yaciye ko FARDC ndetse na Wazalendo. Nza ndababwira no kuntu bahaje ko amakuru namaze kuyashira mu kiganza. Aha muri Mikenke muri iyi axe ya Mikenke haciye FARDC na Wazalendo, hakaba n'iyindi axe ya Bidegu na Karingi haciye iyo bitwa Hibu na Black Snake muri Bidegu na Karingi.
ariko muri Irundo iyo axe ya Irundo hakaba haciye nde FDNB Force de Défense Nationale du Burundi, akaba aribo bahaciye, ari naho haciye umuriro mwinshi wo kuza kwigarura Minembwe centre. Ndaje babwira muri kino kiganiro domicile. Aha rero muri Irundo ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB zahaciye kabisa ngaha muri Irundo. Aha muri Irundo akaba ari kilometero 3 gusa winjira muri Minembwe centre. Murumve ko hari hafi na hafi, ariko icyatangaje abari kuri front line nuko ingabo z'u Burundi zadifise indege hejuru mu kirere, zagenda zikabomba ingabo z'u Burundi zigakurikira zigakora ico bitwa gukubura umwanda, aho indege zazihejeje guca mu bitero vyabaye mu kerera kwa 10 n'urugana wa 18. Iki ni kiganiro ndetse nanatohoje neza, ndetse nanafite n'ivyemezo, nubwo woje imbere ya sentare cyenda kubwira ati iyi nkuru namaze kuyironka, kiretse ari kindi kintu cihishije inyuma yacu canke ari satani yivanze mu itohoza ry'amakuru yacu, aho no kwemera nkavuga ati aya makuru nubwo bayavuguruje, aya makuru nari ndafitiye kwicezera kandi nari ndafitiye ko confidence, ariko reka ndababwira ukuri, ndazi neza yuko muba mukeneye kumenya ukuri, atampamvu yo kubaha amakuru aratohoje, atani impamvu yo kubaha amakuru y'ibishobisho, sibyo. Kuri iyi rero axe ya gatatu niyo yabereye ku muriro mwinshi, umuriro udasanzwe, umuriro wahahamuye President Paul Kagame n'inyeshamba ziwe, bituma President Paul Kagame bamufatisha imbwa amaboko. Izi ni ingabo z'u Burundi FDNB bano basore ba Neva bafashe amaboko ya Kagame kabisa, bano basore ba Neva bayafatisha Kagame, bamufatisha amaboko imbwa, niko no bivuga, kuko bahiciye abasirikare benshi b'u Rwanda, bahiciye abatwirwaneho benshi kuri izi axe zose. Mumenye neza ko bariko barapfa nk'abana b'imbeba. Ibi nije ndababwiye ko Dide Black, sivyo. Kuri axe ya gatatu baje ngo bafise ngo indege ngo nyinshi cyane, ngo ndetse ngo ni na quartier yegereye cyane Minembwe centre ku birometero 3 gusa, umugani w'abanyarwanda 3 niho bari binjiriye. Ndetse ngabo z'ubundi zayiko zirarasa bimwe bitwa similitanema, aho utari uri umusivile nshobora gutaha icyo bitwa similitanema, hejuru no hasi no hejuru babarasa douche recto verso, arasa douche canke recto verso. Aya namakuru yinzewe twakuye ku mirongo y'urugamba. Rero ingabo z'u Burundi nizo zatangwe gushika muri Minembwe centre, ndetse zugurura amabarabara, zugurura inzira, zituma Wazalendo na FARDC binjira muri Minembwe centre. Ndetse amakuru tumaze kumenya nuko ingabo z'undi zo zaciye zisubirira inyuma muri defense, zikorera karopri, zimaze gupanga karere, zihasiga FARDC na Wazalendo ndetse Black Snake na Hibu. Aya n'amakuru yizewe tubashije kuganira n'abari ku mirongo y'urugamba, ndetse bashoboye kudusangiza atakibazo inyuma y'ivyo bitendo byose bimaze imisi biba, haboneka ingufu zidasanzwe zo kumisikana cha FARDC n'abafatanya bikorwa babo. Felix Antoine Tshisekedi vyamwase mu ndagenda avuga ijambo, aravuga ati ngerageje kuraba ndabona yuko ingabo za Wazalendo na FARDC bari ku rugero rwiza rwo gutuza umwasi uyateye igihugu cha Kongo. Ndetse ndanashimira cyane abafatanya bikorwa babo, murazi neza ko ingabo z'u Burundi abavuze ngaho, sivyo. Ndetse atanga warning, aravuga ati ivyo mugira vyose, hashuha, hahora, haduga, hamanuka vuba cyane, ndaje kuribera Goma na Bukavu. Ndaje kuribera nde Goma na Bukavu. Aya niyo makuru yizewe ariko yashikiririjwe na Tshisekedi. Ndetse avuga yuko ariko arabona ukwitanga kwa FARDC Wazalendo n'abafatanya bikorwa, akavuga yuko ibintu bizokomeza kugenda neza, kuko abagambanyi batari bake bamaze gufatwa mpiri. Ndetse ahamagarira abanyekongo bose muri rusangi gukorera hamwe no gushigikirana mu vyo barimo bose, yuko ngo l'union fait la force. Ndetse yanavuze ko Kagame bivanye n'ivyo amaze gukorera muri Kongo canke amagongo amaze gutera abakongomani, atahataniye n'umurozi. Ahantu mukumvi yamwise umurozi, sinzi impamvu yamwise umurozi. President Tshisekedi yise President Kagame mu gihugu cy'u Rwanda yuko ari umurozi, umucuyi. Yamwise kabisa yuko ari umurozi, bivanye n'ivyo ariko arakorera abakongomani mu buseruko bw'igihugu cha Kongo. Ndetse yanashimiye cyane nyakwigendera ex President di Congo Laurent Désiré Kabila, asanzwe bivuga yuko ari na wa Joseph Kabila. Ndetse amaze kumushimira yaciye agaye cyane vyimva mutima uwamusubiriye, yagaye wasubiye Laurent Désiré Kabila.
ariwe Joseph Kabila Kabange. Muri make nije ndabivuze, ariko wewe ntiyavuze ko aho yavuze yuko abamusubiriye yabagaye cyane abasimbuye uruhande zire Kabila ku butegetsi yabise imbwa, ngo kubera gituma ngo ari imbwa ngo barategekwa ngo ivyo bakora, ngo imbwa ngo niyo ngutegeka ngo icyo cyose bagikora. Rero gituma yabise ari imbwa ngo barategekwa ivyo bagirane ivyo bakora. Joseph Kabila tayari bamwise imbwa. Ibi vyavuzwe na Kisekedi Sikodi de Black abivuze. Tuze turatahurana. Ibi avyiswe nande na Kisekedi. Umwe bita Kisekedi cyangwa Kiseketi. Fati Beto. Sivyo ibi bamaze kuvida. Yere Joseph Kabila bidasubirwa mu yamaze kwitwimba. Ariko ntaca bimbwa nkuko ibitutsi ugututse ataza gutorera muri keneze yuko na Kagame yigeze gutuka uno mu president w'igihugu ca Congo. Rero singomba kubarambira bene wacu bavyeyi bashiki bacu, kuko tuba dufite byinshi tugomba kuyaga, tuba dufite amakuru menshi agiye atandukanye ava mu bice bigiye bitandukanye, rero tuba tugomba kubashikiriza. Reka mu nkundire kabisa ndabikebanure muri kino kiganiro. Naganda bahe ndabasabe ndababaze yuko noza ndabazanira abatumire cyangwa abatumirwa kugira ngo muze murumva ibiri ku mirongo cyangwa ibyo ariko ravugwa hagiye hatandukanye, ariko ngiye kuza ndabikora nibikunda Uwiteka Imana dushoboje. Ndazi yuko bizokura turazana abatumirwa, ariko iyi studio nabo nzobazana ngaha nzobasanga iyo bari kugira ngo iyi ni studio mu rugo kugira ngo dushobore kuza turiyaranga tubaha amakuru uko abariko aragenda. Kandi abikira abantu rero nizeye ko mukomeza kugira ibihe byiza. Uwiteka Imana akomeze kubana namwe. My name is Kodi de Black, this is Kodi Empire.